Umeze gute? Urakomeye cyangwa n'umusazi? Uraza ukanyomanga ngaho nje ndi nyoko. Ana neza urasaze baraguhevye. Bakubwiye ko ndi gitoro ubuze udashaka kugenda. Ubaze ngo bararyohewe kubona umeze gutyo uryohewe uri mu no stress. Ubaze ngo baryohewe kuba ufise umuntu agukunda nkuko nje ndagukunda. Nanje naje kukubaza wizera bajya cyangwa inziraje. Ntabwo ndagutinya ntaco wongira sivyo gusohoka mu inzu iwawe ni mu gihe mba navyiyumviye ko jewe nkabihitamo nkasohoka urazi ikintu ushaka nuko wotuzi Don't touch me. Ndekure Ndagwe ndekure kubwo ushake bwawe ndera ko sikuvuga ubwo narovya bwawe Ijuza kora akataraboneka mu gisagara cacu ca Bujumbura hari maison de passage nziza cyane igita byorosha wabonye nyinshi wumva nyinshi ariko iyi nayo ni rurangiza bati yo maison passage iherereye hehe iherereye haruguru ya Mosiyo Gikungu uduganye pave ugaca kuri Eglise Anglicane ukayirengana gatoya ukagira kuri alimentation family grocery uharenganye wacibona akabarabara kaduga kivu kitwa Avenue de Alarme ukaduganye gatoya nkuja hitwa mu Giporto ucubona iyo maison de passage nziza cyane kataraboneka muri iyo maison passage hariyo piscine nziza cyane uri kurayoga n'umukunzi wawe ni wararaye ifise jardin nziza cyane ushobora gukoramo imanza wicaye muri jardin akayaga kabujumbura kose kagusanga aho wibereye kubera iyo nyubakwa yitereye ku musozi ukikuje igisagara cya Bujumbura aho akayaga katanganyika kakuduga kukumva neza wenjiye indani muri saro ifise saro nziza cyane salamanje nziza cyane yakataraboneka ugeze mu gikoni cyaho naho wogira ngo si mu Burundi uhasanga cuisinière nziza cyane ukasanga cuisinière furu yotsa imikate yotsa inyama inkoko eka nibindi byose hakaba hariho n'imashini zikora maji wikeneye kunywa akaji kakanye ucushira muri frigo ugakanyisha ukinwera kuko hari frigo nziza cyane Ntitwibage no kubategura igikoni cyo hanze ku buryo ushatse gutekesha amakara naho nyene uguma watetse ifungurwa zawe ibyumba vyaho navyo nirurangiza ucinjira mu byumba vyaho wumva kamoto keza cyane amashuka asashe neza cyane reka ntiworaba muri ico cumba hari akuma ushobora gucomeka muri prise kugira ngo imibu yose yiruke dushe zaho ntiworaba zisa neza ziratagase ushatse ushobora koga amazi yo hejuru ushatse ugashobora koga amazi yo muri baignoire wicariye cyangwa wiryamiye kandi ushatse uga amazi akanye cyangwa ukoga amazi ashushe eka ntiworaba iyi maison passage ije hageze ntimwumve ngo nuko ari heza cyane igiciro ntituzimba kuko dukunda badusanga ngwino wiruhukire neza uryame muri maison de passage nziza cyane umutekano w'iyo maison de passage urakwiye cyane kuko hasanzwe hariho n'amakamera amwe bita mu gifaransa mu kinofunufu camera de surveillance barayamaze bati uryama heza ukarota neza kandi uryama heza ukaruhuka neza ufise icubaza twakure kuri 68 74 24 65 iyo nimero iri no kuri WhatsApp canke twandikire no kuri WhatsApp kuri karibu mwese murahawe ikaze
Sheri sininjire. Harakeye kandi ngomba kuja mu yandi madiri. Basi barikuza ukicara gato. Ayaye. Ndaza ku telefona basi namvaye hariya ndakubwira ingene bimeze. Nk'ubu canje. Tuja kuri TikTok, sinawe nkunda TikTok, tuja kuri TikTok, je kuri Instagram. Ubu yage ama group ya WhatsApp ndazi. Uko sheri runguriranye ngaho ariko ntubona ko nkeneye umuntu tugumana. Ndabizi meza. Ndabizi n'ukuri. Ariko urumva nyine ntegezwa kuja ku kazi. Ndabizi ariko niwe wikoresha. Nje nikoresha ariko urumva naho nikoresha ntegezwa kwihindira. Asumviriza ndakubwira. Shaka tukire mariage none ino nzu kuyibana mu jenyene biranje nabi kamvura ugandumvira umungu twihutisha urubanza. Mariage sheri. Mariage nanje ndayipfuza. Antuka umuntu muzima akomeye nka jewe ntireka kwifuza mariage. Ariko mariage si ikintu cyo gupfa kuvunduruka wiyumvira ugacugira mariage ni ikintu ubanza uba warapanze. Ni projet nini kandi umenye yuko hari abandi bakunda kwivuga ku masitati ngo ni projet tunguka ariko je sivyo mvuze. Ni projet unguka ariko si projet woshiremo amafaranga yose nk'ubu twakora mariage amafaranga yose dufise twasha tuyashira mu toca tubaho gute. Wibaze yuko amafaranga ya mariage ari ubwo buhumbi 10 ubwo 20 ubwo 50. Mariage ni ikintu kinini mwiza. Bazaduterera. Abizi. Icambere wese kwenda gukunda ariko. Ndagukunda kandi nanje ndipfutse kumbana nawe. Ni umunezero wa mbere nogira. Nimba ari ikintu nama ndiko ndarota n'umunsi umwe wambaye rushange nanje yambaye costume tuko tugira mariage. Ariko imbere yuko bishika bategeza kwitonda hari ibintu ntarakemura hari ibintu ntegerezwa gukora kwanza kugira ngo nje ku murongo zoshoye kugaburira umuryango. None abantu bose bafise amazi bose baragize mariage. Ariko kandi urabitswe ndagukunda. Nubitswe ndagukunda no? Wapi sindabizi kuko ibintu byose ndakubwira urankwepa. Ikintu kimwe nagusezeraniye guhemuka no. Nzukure ndi makosa yose ariko sinshoye kuguhemukira. So nyizere tuzobana nanje ndabigwaye kandi umubisengera. Uhora usengaho hagiye ubwe byawe. Uzohora ubisengera rero. Sivyo? Natankiyete je ndahari ndagukunda ntaho nzoja. Ikintu kimwe nagusezeraniye sinzigera mpemuka. Nyimba bagenda na babana bakahemuka je sindi muri babandi bahemuka. Wizena? Ndakunda rero iyo wafashe ubusereze bwa Desi. Twenga. Deka. Twenga. Ariko turasubira. Turabinyuma ngene iyo mpuzu yanjohe. Yanjohe vre. Ariko isi yandi wa munsi. Hariyo nguri. Sijara yigut. Subiza amafaranga yanjye. Ape. Turarira. Deka. Bebe. Akabizire. Akabizu bebe. Uyu mwana. Ariko ndi mu basore bafite abakobwa beza ngaba gisagara cha Bujumbura. Namba moja. Namba moja. Mwenyura kwanza mwenye. Bye turasubira. Take care. Ntagire bwabo ndi mpansanga bwaje kudodora bukutera umutstaje. Zogana. Agenda rero. Bebe. Sinenda gusoma. Biju. Uyu mwana ni gisigo. Urantutse. Oyaye. Nora, ikintu cyatumye ndaguhamagara si ikindi. Nuko nafashe umwanya ndicara ndiyumvira. Sanga ibintu byose twari turimo tukabirekera. Nashaka kugusaba uhagarike gukundana na Ana. Kuko ibyo twarimo byose nta nyungu ndabibonamo. Kuko niyo nari ndabyiteze yari iva. Nawe sindiko ndamuronka nkuko nabishaka. Niyo mpamvu nafashe iyi decision ndavuga ati reka biherere ngaho. Niba ndanyuze ubuzima n'umwana wanje ndamurera. Hama nawe unje kure yanje. Urikane n'ibyo bintu. Eliane we. Urakoze ko abaye umwana mwiza. Birandyoheye nyine. Usigaye wiyumvira n'abandi kwiyumvira nyine uri kurababangamira. Ariko Eliane nagomba kubwira yuko cyaramaze gupfa. Jewe aho bigeze sinkishoboye kubivamo. Nivyo ubwa mbere nabitanguye mbona nenga ni wewe ndiko ndakorera.
ariko ubu ndafise impamvu ndiko ndabikora kandi mfise n'umwete mwinshi. bivuze yuko Sinshiye kubihagarika. Ndafise icyo ndiko ndakora kandi naragiteguye ndabizi plan yose ndayifise. Sinshiye guha amahoro ujya muhongo. kuva aho wabangamiye Iva na n'ubu ngo burakomeje. iyo barutse ko namuhishije ko ari wowe watumye asara. Waramuhishije? Kaje yatumye asara? Waramuhishije? I don't care ya. Mbese uko bimuhishije ufise ivyemeza kaje namuroze. Ufise ivyemeza kaje natumye asara. Ufise amafoto, ufise amavideo. Uri kuri bihishiriza ubusi kubera ko ivaje ntaco yongira. Reka ntitubine kuri review mujya. Kuri review. Ariko kandi simuri gituma ugomba kwimena umutwe wihangayisha no ufise urufunguzo rw'ibintu. Nimba ushaka kubihagarara come on. Ingo umutima wanje ndagukeneye. I still love you. Ingo tubane ngo twubaka umuryango usinkeneye wewe wenyine ndakukeneye n'umwana. Rero ivyo byo kumbwira ngo Iva ngibiki ahubwo bajye bahungu bafise imiti nabone ntiboroshe uzi ko ujye mutire namuhaye atari wo gusara gusa hage nagomba kapfa aveho sishwe kuvyumva yuko umuntu ashe kuza ku isi akabaho imyaka yawe yose akubabaza umutima wanje ukamubabaye kubera umwana nk'uyu mvara kugira Eliane nibi biri ngaha byose biremeza ko je ndagukunda urumva neze ko ntazizo tugira ko ndagukunda simbona igituma uzibira amatwi washize ipanga come on nimba ushaka bihera ingo dukundane nimba atari ivyo wumva utoza twubaka umuryango twubake famille singa gutyo nanje mbanda y'ivyo ndimo bijya nakoze n'ibito ndacafightinga mwene umusi zo kumva umutima wawe capable yo kuza kugira ngo dushike kubaka umuryango I will be there ariko nyimba ucumva yuko ukinganganiya ukiri mu bintu byo kugira proud of you azo ni reka tubikore take care. Urakomeye cyangwa n'umusazi? Uraza ukanyomanga ngaho nje ndi nyoko. Ana neza urasaze baraguhevye. Bakubwiye ko ndi gitoro ubuze udashaka kugenda. Nakuyemye kangahe wewe kwa muhungu? Yani kukuramutsa gusa niyo mpamvu tubwira amajambo yose. Ndaguhaye karibu. Sawa murambabarira. Nta nubwo witaye kukinzanya ngaha ku muntu wabwiye ntazasubire kwinjira mu nzu yawe. Aho kwiyumvira ati mbega kubera ikasubiriye kwinjira mu nzu yanje ngo mbaze kinzanya. Ushitse umbwira amajambo mabi. Gusa ni byiza. Biragaragara n'uwo mugendana. Niyo nderaguha, sibyo? Ndabizi. Niho atabwiye ngo nagiye rero. Umuntu arakwiyama rimwe kabiri gatatu. Sinzi. Dinyo kwa uzuraza kuririra. Aho nzani ubugambo butagira akamaro gusa. Usiye ngora. Tendo munyarusako. Hega gusara abasaza aho gupfa baragwira. We rero ndaguharura muri bwa bwoko bw'abasazi baguma bagwira buri mwanya. Wibereye huko nyene sinzi. Ana amajambo uri kurambwira yimviriye neza. Yes, of course. Turana ibintu uvuga bizogufasha mu buzima. Arando musatsi. Reka ni byiza. Reka nzotuma udasubira kuvugana no musatsi. Inyuma yo kuva ngahi wawe. Uno munsi. Turekane n'ibyo. Cyane cyane sivyo byanzanye. Ana. Dazo abumfata nk'umusazi nkuko wabivuze. Canke ntunyumva, ko nyumva ko kuraza kunyumva. Ahubwo ntuntahura. Gusa no guto ntahura. Kaza muzoba wabyumvise.
burya umuntu yirengagiza ikintu yumvise ntibisa n'umuntu ahura n'ikintu atumvise. Kiza rero sinitaye kuko utazuza kuntahura cyangwa utantahura, ahubwo nitaye kuba naje kukuburira. Nabipfutse cyari kikuzanye n'umunwa mengo warabuze aho ubika wewe. Norasque nawe nibiki wewe uri umugabo canke wabuze icuka buri umugare n'umwana uvuge tugufasha mugende. Sawa Kuvugi umuntu gusa kuva yari uri kabitse wigiye iki ko nzutanize ikuri gihe telecommunication sikawutanga amakuru hirya wayatanze na n'ubukuru gusa budafashe man nakubwiye mbira mu rukundo rwanje we twarahejeje sinzi ikindi kintu ushaka. Ndabyemeye siniza ya ariko nacu burya umuntu azibagira iciza wamukoreye mu kugutwenga akaba ari byakubwira. Ujya Norasque nawuzi ndizera 100% uraza aho wankuye. Gusa aho wankuye wahansize ntawuzi. Ujya wita ubuzima bwawe bwose niwe yasize hajya wankuye, kandi ujya wita ubuzima bwawe bwose niwe nyene imipango yose y'ibintu byabaye. Ariko nubuje sindagutahura none kubizi ko Norasque ntari bumukubite sindi bukugwanirire uje kunyitwara ko ndagufasha iki. Umunwa gusa ni ushira imbere uzokora ryari wewe. Narakwiyamye kuza kundaba ariko uguma wiyerereza widumbagiza mu nzi wanje umengo sinzi ushaka ndagufasha iki. Kuba yarahagusize ntibindaba ufise umuryango nanje ndekera ubuzima bwanje. Okay. Ije ndikubwira nabyo witayeho. Gusa byiza ku majambo usigaye uvuga. Byiza ugenda ugatorika ukazura yandika ahantu uzuzura yiyibutsa. Utayibutsa nkayazo kwibutsa. Kugira kweri iki buri gihe uba wiha icizere ukiha icizere kirenze no kisi turi ko ndayizi ari mahindago. Ni nkuko ari guno munsi ya majambo uri kurambwira nti wahuru yambwira nibi rero byo hinduka. Nenda kubaza uribaza neza ko nogaruka iwawe gukora iki? Sivyo ndiko nabandi bahungu bahari ntabwo ndiko ndabigusaba. Oya none uri kuza kwidoga ndagufasha iki? Ndi kugukingira wowe umuntu muri unkingira gute ndi umwana wawe ntiwabyaye ntiwoca kugukingira urubondo rwawe. Ana isi turi kwirazunguruka umenye ko ya majambo uri kurambwira kera nayo wambwira ni nayo mpamvu mfise icizere ko nibi uzungira bishobora guhinduka. Igihe hose wambabaza ukambabariza umutima ibyo kutigeze ubyiyumvira kwari kukumenyesha gusa kazi mwabyumvise. Ahubwo ico nakubwira ntuzogaruke ngaha n'undi munsi ndakwiyane iva udashaka gusha canke gukubitwe nishira hamwe uzobyibuka hari umunsi nzobikwibutsa. Wewe nenda zako hariya Ana umvire mu nzu ni ntabikwibutsa isuka izobikwibutsa. Hari injira nitwa Eliane ndibanze urazi uko biri kose. ndamaze kukubona hambere cari kinsenga naco sigindi nari nje kugusaba imbabazi kumbura umaze kumva byinshi kuri Iva za kumwagiriza ko afise umwana ariko ico wamenya co umwana si wa Iva sinzi ko barabikubwiye Iva tuzi n'igihe kirekire cane. Iva namusanze ari mu bihe bigoye adafise yabo atakintu na kimwe afise
niko kumutora ndamufasha buri kimwe cyose narishoboye bivanye n'ingene twegerana cyane twamarana umwanya munini mu nyuma aza gusanga ndamukunze nko kumukunda kwanje wowe ntiyigeze nkunda kandi impamvu atankunze ni kubera wewe kwigihe cyose twamaranye ntibigeze umupfa mu bitekerezo aho hantu twaba hari umuhungu yankunda cyane ariko je sinigeze ndamukunda na gato harageze n'igihe ashaka kuntera ubwoba kugira nirukane ivi ariko kuko kumukunda biranyankira mu nyuma yaho iva yaje kubura ndamuhiga ndamubura mu nyuma yaho iva yaje kubura ndamuhiga ahantu hose ndabura icagiye kumbabaza nuko uwo muhungu vyitwa ko yankunda yaje kumfata ku nguvu sanga natwaye inda yiwiwe bivanye naho twaba ca ndamanuka canza ini Bujumbura niko guhura na Eva sanga murakundanye vyarambabaje cane bituma nitwara kurya numva ko numwabwiza kurya mwana ari wiwe batari wiwe bivanye n'akabaro narifise muri jewe bituma ndamushira kurya mwana kugira ngo ndabateranye ndabe ko yosubira kuba wanje ariko n'ibindi vyo nashatse ntivyakunze niyo mpamvu nahisemo kukubwira ukuri kugira ngo ndabapfire mu buzima ariko nagira ndaguhanura ikintu kimwe uri umukobwa mugenzi wanje sinokomera kuko mu muriro kandi ndabibona rekana n'urya muhungu ariko arakubesha umuhungu wumvise ndakubwira ko yankunze arafata ku nguvu mu nyuma ntwari ndayiwiwe niwo muhungu muriko murakundana ari wowe urya Norasque maze imisi mukundanye guhura kwawe na Norasque kari agakino kanje nubwo mu nyuma nagiye kumubwira bivemo aranyankira niyo mpamvu uje kukuburira nk'umukobwa mugenzi wanje va mu ibi bintu rimwe reka gukundana n'urya muhungu kuko urya muhungu nagukundana gato niba uzi umuntu wa mbere gukunda kuri inoze ni Iva rero mbabarire cane ndagushaka umuntu Chérie, kumenga washavuye abaye abaye iki kunterefona giturumbuka ibiki abaye ndakubaza waje gukora iki mu buzima bwanje mana yisire isaka nako uracabaze ico nje gukora mu buzima bwawe kweli waje gukora iki sheri wa urarenge ko ivyo bibazo sheri uracabaze ico nje gukora mu buzima bwawe uri umufasha wanje ivyo kumbaza rero uraje kuri biki wafashwe n'ibiki habaye iki kumbura umeso mama wataye umugore n'abana mana ugira iki uje gustress umutima wanje kumbura umesco jewe umesco jewe ndabizi tu ndabizi yuko urinze telefone kujya atakintu kituma ushaka kumbwira aho wicaye urumvize amajambo y'abantu abantu baguma bavuga aho bari hose bariko baravuga n'ubu bariko baravuga
wibaze ngo bararyoherewe kubona umeze gutyo uryohewe uri umuntu stress wibaze ngo baryohewe kuba ufise umuntu agukunda nkuko nje ndagukunda ubu rero bumvirije ibintu bavuze nawe bavyizeye uzogeza cyari kwizera ibintu by'uburofa atakamaro bifise urazi riko turaje je nawe ntituri abantu bari muri zazi ntituri muri copinage uri mu fiance wanje bientôt buca tubana nuri kurumviriza ibintu by'uburofa kweri kije naguhaye umutima wanje ndawuguha ndakubwiza ukuri rw'ivyanje byose nivyo utari ukwiriye kumenya byose ndabiguhereza ukamisha gusa umwana cewe kezimana ntari wa gatandatu uramiha kandi ntabindi ubwo nagize na civile narara narongoye naragize n'ibindi sivyo nabyo byo birashoboka bikaba byarabaye nendabizi umurabwiye ntibikenewe ko we nisigura ndakubwire ngo biriya na biriya icambere nuko ukwiye kwanza kumenya uwo uriwe mu buzima bwanje urinde uziwe kurinde ijewe urazi ko niviriye ruguru ntagiye kirekire je ndamaraga muri gisagara ca Bujumbura ugo mwanya w'abakobwa nawukuyehe wo kugendana wo kuvyara n'agakobwa karaho ako ka ex kamwe ko nyene mvuga mfise naho nisigira mukunzi uzobaze amateka yanje yigeze kuba nyiruka ko arandiraga kuva tukiri ruguru anyiruka ko ndanka nta wundi muntu numwe je ngiranira nawe ikibazo cy'ibitereke uramatse kumva je umu ex wanje kandi igihe dukundana nakubwiye nti je mfise umu ex umwe wenyene nawe ntitwabiwe byo gukundana ivyo bindi nyine vya ruguru mwamufyina mugahawa ibintu nyene ntitwari dukwiye je nawe gushwana wari ukwiye kunyegera ukambaza utishira ikintu inacumvise gute bimeze gutya umviza ndakubwira mbebaza ko ari we muhungu wa mbere haye umutima wanje nkakunda wewe chérie sinkeneye kumaruri ya maliste n'ibiki no ico nagusaba ni kimwe je ndabitse kuri umwanya kandi ugabanye umvire mu buzima gato kwanza urabyumva ibibazo naciyemo ni byinshi sishaka kongereza hamwe n'ibyawe okay chérie byaheze sawa ariko nagomba ndakubwira ngiye ni karamu genda wandike muri agenda wandike ndatse ko uyu musozi wo regreta je simeze gutyo uzobaze umviriza ko ndakubwira urashaka kugenda ushaka ngende wavyumvire neza ego ushaka ngende okay ni wankini uraza ko telefone ariko nagomba ndakubwire ko ndagukunda kandi bivibwe na mutima wanje ntabwo ndi muri babana baza kuri joke kweli kumeze uko ntiwumva wewe okay ni wavyumvire uraza ko telefone sawa urizire sawa reka nakajembe gete wa muhungu baje wangu ntibari seriye rindira gatoya hari umuntu antonde karibu kwa kutitaba telefone bure wahisemo kumbloka ariko bana ndakubaza telefone ni iwanje ni iwawe iwawe none ari iwanje sifise uburenganzira bwo kuyizimya bwo kuyatsa bwo kubloka no kublokora uwo nshaka uzogerageza kwitwara nk'umwana gute ntushobora no gusaba ikigongo ubwira umuntu uti byagenze uku n'uku wahisemo kumbloka wahisemo beho ndakubaza urankunda cyangwa waje gukinisha umutima wanje umbabari uko ibintu bimeze okay nubu uracakomeje rero kwizera ko ivyo bakubwiye ari byo je mbona umengo nakubise umwana ashaka kurira ni gute twopfa akantu gato
ukaca witwara nk'uko ukazimya telefone ukambroka kumbe wari ubikeneye. ndabikeneye nk'ibiki wowe none nyimba utazi agaciro k'umuntu erega wowe uri kumwe n'umuntu numuha agaciro kiyo wowe wibaza yuko umuntu ari nk'imbwa ngira umufata ugushaka nyimba rero wumva wewe wizeye we komeza umwizera ariko ico nzi nuko umutima wawe uzi ukuri. Beho urankunda cyane. Mana y'Israeli. Ukinisha umutima wanje. Ana ndakubaza cyane nagukunda cyane naje gukinisha umutima wawe. Nyanje nabikubajije. Nawe ntabwe ngufise ntushaka kubona yuko umuntu agukunda cyane ariko akinisha umutima wawe. Yaba nari naje gukinisha umutima wawe ariko waje nga. Uri umva ntabwe ngufise usigaye. Je sinzi ibintu usigaye wona. Wowe none ubona gute ndagukunda cyangwa sindagukunda? Naje kukubaza. Umbaza gute ahubwo we nanjye ndakubajije. Kubera iki nyimba wari uzi ko ndiko nkinisha umutima wawe witoye ukaza gushika ngaha. Naho twoshika ntidushe gushika na hamwe wowe utazi yuko ukwiye kwizera jewe gusumba abo bandi bantu bazakubwira amajambo. Hano rya mukobwa kari umusazi iyo kwitora akaza kumbwira ibintu atazi. None abasazi n'ijya mbere waba bari ko yazunguruka ngaho mu barabara abasazi ntibuzuye. Naho muzi nanye. Umvugo uracakomeje gusumba ko nisigo. Usigaye unubike unwa fenerega unwa booster unwa call. Ushanga umeze nisigura ku bintu je ntazi. Umva ndakubwira nyimba uzokomeza kwizera ivyo bakubwiye we komeza uvyizera sivyo ariko ikindi ko ndakubwira nyimba utashoye kumenya agaciro k'umuntu muri kumwe ukamuha agaciro kandi apana kurinda kubimbaza abandi bagore bazi ivyo barimo ubona two kubakana tukamara n'ukwezi nyimba wo kumviriza amajambo abantu baza bavuga yose gacutera uyizeye sinzi ngene bo baye ushatse kuvuga ko tutaza guhuza ndishaka kuyaga ngo duhuze aho ubona ushaka kuduhuza nyimba ucizeye amajambo bakubwiye ushaka ko duhuza aho ushaka ko duhuza wewe wizeye bajya gusumba jewe nyimba wizeye bajya wewe kumeza ubizeye ariko je ico nzi ni ko umutima wanje uzi ukuri kandi nawe ndazi ko ukuri kubona uri umuntu akuzi urabona ukuri aho kuri umva wabanyagirije je nta valeur mfise imbere yawe washe kubaho kuri umuntu muzima ufise n'umutima ukabwira umuntu ngo haguruka ngo usohoka ngo ntuzogaruke nga kubera amajambo y'abantu naje naje kukubaza wizera bajya cyangwa inzira yaje Yo. Bit. Sawa. Neza. So kumeze neza cyangwa ntameze neza nibaza ko byo bitakura. Okay. Sinitaye ko kuba umeze neza ahubwo nitaye kuco nshaka kumenya ibi bintu numva nibyo cyangwa ndiko ndarota cyangwa nihenze shaka mbwizo kursi niba washatse kunyica ukangira umusatsi Nivyo wumva cyangwa nivyo wabona. Ico nico gikukwe muhira. Acana hari business dupanga bibaza yuko nja kubaza ivyo twari gukoresha Nivyo wumva. Kuvyumvise itebe kandi biciye igihe kirekire. Anyway. Mu bisanzwe sinagomba guta umusara. Wapi. Yamenye n'Imana ikinga. Nshaka kupfa ku isi.
dogo bafyina badafyina ndagoye gukunda na Eliane umukobwa yatwaye umutima wanje iri ni herezo ryawe aheza mwijuru tuzohurirayo bagenzi turiga indirimbo zo muri kantike kwezi uri kuyagirira umutima wanje warafashe urawinjiramo indani urawimba usigara uri kirohori ni gute wofata umuntu uzi yuko ndamukunda pepe navo ugaca umushira mu kiganza akaba ari umufisi gushika n'ubu n'umwana wanje ntarigera ndamuronka kubera wewe je nta mutima mubi nenda ufitiye mu bisanzwe sinenda nakoze ariko bitaye mu nzira yanje rero ntabwo ari jewe ariko ni Eliane yashatse kukwica kubera ko ari kubikubwiza ukuri ati jewe ndafise umutima w'abandi ndiko ndagendana nawe ntiwabirenga ko uvyikawushe ucuja kura w'umwaka nawe ufasha kubutakana umutima wanje muwugera nk'ikirago c'abasazi rero cyo kuba wararozwe warasaze ntabwo ari big day kuri jewe gusa icyo mbona abantu mugira confidence aho urahagaze imbere yanje uri seriya umutima wawe utuje umbwira ko urofa sibyo mara ngo sinashaka kukwica ngo sinashaka kukugira umusazi nashaka kukwica ukanabimbwira nyene kandi wumva utuje ufise ubwenge bukwiye neza message yaheze wahejeje kumpa message warunzanye cyangwa rosa ma information warukeneye you know the next get out inda niwanzanye ngaha mwene dasingiye ko tuvugana amajambo maremare aha ni wanje sibyo umunsi nagusanze wawe uzonyiruka sinosohoka kubw'ubushake bwawe kujya neza ni ngaha niko no kwiyumvira no gusohoka wigeze umpamagara se ndaguha second chance can you get out gihe utampamagaye ntiwosohora ngaha anyine ubwari iwawe bro ushaka dukoresha ingufu dukoresha igipolisi dukoresha uko biri kose none sinagutinya ntabwo ndagutinya ntaco wongira sivyo gusohoka mu inzu iwawe ni mu gihe mba navyiyumviye ko jewe nkabihitamo nkasohoka urazi ikintu ushaka nuko wotuzi don't touch me ndekure ndabwiye ndekure kubw'ubushake bwawe ndera ko siku ubwo bonoro vya bwawe ijuza kora No. Norasque. No waryamye ngaha. No. Yeah. No. Norasque. Norasque. No. Don't get mad, I just want food.